uno munsi ni umunsi mukuru cyane twari twiteze kugura studio ni studio ya HD ni ya mbere novuga muzinga mu Burundi iri mu za mbere so uno munsi ku itariki ya 7 juin niyo twavuze reka twugure studio juste officiellement twarabikoze byose bikorwa turabirangiza then uyu munsi ni umunsi mukuru wa lancement officiel ya studio KuzaMusik ni studio yabaye financé na ambassade de France au Burundi namwe murabibona ko materiel ni HD tuzogira ibintu bya live music mais aussi tuzokora n'ibitari live tuzokorana n'aba producteurs bo ngaha n'abandi bo hanze turi en contact kandi studio iri ngaha kubera abaririmbyi b'abarundi ije gufasha umuziki w'u Burundi turonge iyo qualité imeze neza yadufashe nk'amezi 8 kugira kubirungika hanze kubera byose byavuye hanze iyo timing yo kubizana ngaha byatuguye ukuntu kubera impamvu za covid yaciye biparanganya ukuntu mugabo sava Dieu merci ibintu byashitse et Dieu merci encore kuyo munsi mukuru wa lancement kandi merci aussi ku Isanamo Media pour votre présence. Muri KuzaMusik dufise ama volet menshi akabamo nka volet ya label yo gufasha abaririmbyi n'ibintu bya renforcement aussi des capacités tuzokora ama masterclass n'abaririmbyi bashaka ko twokorana no kuvuga abaririmbyi bagiye kufunguka kwanza ikintu cya mbere quality ya HD ni ikintu gikuru cyane no kuvuga tuzobafasha badutanga kuza les portes sont ouvertes tuzokorana puisque ni objectif capital d'office niyo gufasha abaririmbyi b'abarundi tuzokora n'ibintu by'ama publicité ma voix off ama live streaming tuzozikora ama reportage byose ibyerekeye son byose tuzobikora akabamwo n'izindi project ziri mu nyuma tuzozivuga hageze abakunzi ba KuzaMusik n'abakunzi b'umuziki w'u Burundi turabahaye ikaze kuri KuzaMusik. No munsi turyohewe no munsi tumeze neza no munsi twishimye kubera twabikoze umwanya munini studio kwa umwanya munini hanyuma ibindi byishimo dufise n'icuko studio kubona ibonetse ari akanyamuneza ku barundi bose na cyane cyane abanyamuziki n'abakunda umuziki w'u Burundi kuko izofasha byinshi mu guhindura qualité y'umuziki w'u Burundi mu guteza imbere abanyamuziki guhindura amateka yabo yego hama bizotuma umuziki w'u Burundi ushobora kuja bukimbibe ukashika kure gusa nuko twibaza yuko dukeneye n'izindi nguvu z'abandi bantu baduterere badufate mu mugongo kuko intambuko ya mbere turayikoze hasigaye mugabo niho hagumye cyane twakeneye abandi bantu bo kudusunika kugira ngo dushobore gushika ku ma projet menshi dufise ama projet menshi atandukanye twibaza yuko tuzoyakora kandi akagenda neza. KuzaMusik iri muri quartier nshasha avenue de la culture numéro 6. Nje cyo manavuze yuko ari avantage ku murundi wese cyane cyane ku bakoresha ibintu by'amajwi abaririmba bakora ama film documentaire abakeneye gukoresha ama publicité meza ya qualité kuko ni studio HD bo kwibaza ko bizimvye mugabo ntabwo izo bizimvye turazi yuko abariri novuga yuko abaririmbyi mu Burundi ntibararonka ubwo buryo bwo kuriha amahera zimvye mugabo barabizi bari bakeneye d'abord ko baronka ikintu kinini basohoreramwe ivyo bintu vyiza hama bakaronka ayo mahera bikabona kuzimba tuzogira ku giciro giciriritse kugira ngo dushobore kuriha ama dépenses amwamwe kuriha abakozi dukorana kuriha régie des eaux kuriha ama inzu dukoreramo
no kuri studio ni nziza cyane, ni kuri ni nziza cyane, iraryoheye ijisho kabisa. Vraiment n'ivyuma mbona bimeze neza, bigezweho, bafite ivyuma bigezweho kandi yubatse neza cyane. Nukuri biratunezereye cyane kubona iterambere mu studio ririko riraza. Iki ni ikintu gikomeye cyane ku artiste mu gihugu cyacu cy'u Burundi, cyane cyane abakora live, kuko live niyo ikunda gutera, nuvuga ifise ama exigence menshi, ifise ibintu byinshi exige. Nibaza ko iyi studio zogira icifashije aba artiste bakora live. Ego bishitse bakankenera, ndashaka kuza gufasha cyangwa guhanura, guterera ivyumviro kugira ngo nabo nyine bashobore gutera imbere. Vraiment je ndahari, murazi ko ndi wa kera kandi twe tuzokwama imisi yose duhanura, duterera ivyumviro kuri nouvelle génération kugira ngo aho twe tugeze nabo nyene bahashika.